Ndasubiye kubaramutsa ndabahaye n'ikaze mwese mudukurikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance turi ku munsi wa mbere ya 2023 ntwara n'umwaka wa 2020 n'incamake makuru tugira tubashikirize. Abategetsi b'u Burundi ngo baba ariko baragerageza kugerageza Imana kuvuga ko ikiza ca coronavirus kitarashika mu Burundi kubera Burundi bwashize Imana imbere ngo nta vyemezo bihari muza gukurikira umufasoni Maggy Barankitse murano makuru. Abantu barenga 180 baraye ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda ku Kanyaru, benshi bakaba bari bavuye mu gihugu c'Ubuganda, bakaba bahavuye batwagwa mu mahoteri y'Ingozi no mu Kayanza, aho aribo bazokwimenya kwirihira ivyo bafungura nayo mahoteri. Nayo ubushikiranganje bw'umutekano bwarafashe ingingo yo guhagarika indege zose cyo ku kibuga ca Bujumbura mu gihe izindi ahandi ku mipaka huguruye. Murabikurikira murano makuru vyose kazi. Ndasubiye kubaramutsa abantu barenga 180 harimwo abana n'abantu bakuze baraye ku mupaka wa Kanyaru kuri w'Imana. Igitigiri kinini ya cabo n'abanyeshure bahora biga mu mashure yo mu Buganda, inyuma yaho barungitswe iwabo kubera ingingo yo kugara amashure kubera ikiza c'umugera wa corona. Mu masaha ya saa sita igipolisi cahavuye gitegeka ko bajanwa mu mahoteri y'Ingozi no mu Kayanza, kandi bakaba aribo bazokwirihira amafaranga y'iyo hoteri n'ivyo bafungura. N'inkuru twateguriwe na Bertrand Ngendakuriyo. Abo bantu batangwe kugirira ikibazo ku mupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda n'Ubuganda mu gatondo ko kuri w'Imana, mu gihe umupaka w'u Rwanda wari wamaze kugagwa kubera ikiza ca coronavirus. Igipolisi cy'u Rwanda cavuye kibaherekeza kibashikana ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda ku Kanyaru nk'igihe cy'isaha imwe y'ijoro. Amakuru avanga ku Kanyaru ngo nubwo igipolisi kijejwe imbibe cari camenyesheje ko abo bantu bariko baraza basanze atacakozwe kugira bajanwa habonyene canke batahi wabo. Gushika bwije ntitwafunguye, ntitwaronse ibyo dufungura, twaraye hamwe kaburimbo twese, harimwo abakuze abarenze imyaka 50, harimwo abana bato, harimwo abana bari munsi y'imyaka 2, twese twaraye hasi mu mbeho tutafunguye, turara ku kaburimbo twese. Bukeye rero umwe wese yimenye naho nyene, kandi ntabonetse duke bamwe bararonka baza barimenye bikuba ko baronka gufungura, kandi batari bake batafunguye. Rero gushikiza isaha batwarindira gushika nko mu masaa 5 gutyo batubwira dusubire gukaraba udupima bwabushuwe, kandi batubwira baraduharura ku migwi itandukanye. Ico bakoze tubajije batubwiye ngo ikamyo igeze mu Kayanza. Ikamyo y'igipolisi yavuye ishika nk'isaha 6 z'umutaga kuri uno wa mbere ije kubatwara, ariko ntibamenyeshejwe iyo bagira babatware. Iyo kamyo rero tuciye tubona ikamyo y'igipolisi ije, uretse ko twaraye twegeranya hagize n'uwaba yogwara basi naho bavyicura aho twanduza ko nta bantu bo kwa muganga bahari, umuntu wo muri ministante n'umwe ahari, nta n'umwe twakiriwe muri ministante. Gushika ubu hajeje mpamvu nta muntu wo kwa muganga n'umwe tubona ahari kugira ngo anadufashe. Rero bagira batujane, ntituzi batujane, abapolisi barambaye ibyo kwikingira mugabo twebwe nta na kimwe, bagira batujane rero ntituzi iyo tugiye. Mu kuburiza habanje kuba impare mu gipolisi cyabamenyesha ko bagira batwagwe mu hoteri kandi bazokwirihira vyose n'ivyo gufungura birimwo. Bahavuye bategwa ubwoba ko abatemera kurira iyo kamyo baca basubizwa mu gihugu c'u Rwanda mu gihe imbibe zugaye. Igice kimwe caciye gitwagwa mu hoteri yitwa Gwishinza ni muntara ya Kayanza, aho icumba kiriho amafaranga 200 ku munsi nkuko amakuru ava ngaho mu Kayanza bitubwira. Ikindi gice naco cajanwe mu hoteri y'Ingozi, naho nyene ni nkuko kuko aribo bazokwirihira vyose. Kuri bamwe ikibazo bibaza nuko leta yoba ariyo yateguye aho abavuye mu mahanga bashigwa ukwabo, canke ko coba ari igikorwa cy'igipolisi kikaba arico gitora naho gishira abo bantu bagira amafaranga yo kwirihira canke batayagira. Arakoze mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo. Naho ikiza ca coronavirus kiriko kiratema gitongora mu mpande nka zose z'isi, mu gisagara ca Bujumbura ubuzima burabandanya nkuko womenga ivyico kiza ntibibaraba. Abategetsi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu basa n'abafata minenegwe ingingo zimwe zisabwa n'ishirahamwe mpuzamakungu gitamagara y'abantu OMS ku rwego rw'umukuru w'igihugu. Hoho bavuga ko aribo bakunda Imana gusumba ibindi bihugu, bizeye ko kitazoshika mu Burundi. N'inkuru twateguriwe na Thierry Bigirindavyi.
mu gisagara ca Bujumbura ubuzima burabandanya uko busanzwe naho isi yose iriko irahinda umushitsi kubera ikiza ca coronavirus eka mbere n'ishirahamwe mpuzamakungu gitahamagara y'abantu ku isi OMS rikaba naryo nyene kuri uwa gatatu ryasavye ibihugu vya Afrika guhagurukira ico kiza amazi atararenga inkombe i Bujumbura aho abakozi ba leta n'abikorera utwabo bazindukira kubuza ukuri kwamye abanyeshuri bazindukira ku mashuri nk'uko bisanzwe amasengero ahuriramwe abantu isinzi nk'uko vyahora ubu bare n'ibindi bibanza vyo kwinezereza navyone niko kuko imanza canke iyindi misi mikuru ntibisiba inama z'imigambwe ziraba uko vyahora ataco binona igitangaza abatari bake nuko n'ingingo yafashwe yo gushira ukwaba abantu baba baje bavuye mu bihugu ico kiza camaze gushikamwo itubahirizwa nk'uko bikwiye muri hoteri Source Dinira hashigwa izo ngenzi inyuma y'imisi 6 canke 7 ubishatse baramureka kitahira eka mbere n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu aravyemanga ko imisi 14 yatekejwe na OMS dakenewe kuva ku igenekezo rya gatandatu twarafashe ingingo yuko tubakurikiranira mu hoteri Source Dinira aho tumaze kwakira abashika 107 mwavuze muti ego hariho abashika 43 bamaze gusohoka timuti hariho abasohotse imisi 14 idakwiye ati none ntimufi ati ntivyoshika akagira akabacamo akabafise bakagira iyo ngwara twagomba tubahumurize kuko imisi 14 ubwa mbere ni imisi tuba dufatiye aho umuntu yo kwemeza 100% ko uwo muntu iyo ngwara atashobora kuba ayifise ariko ivyigwa bihari aho iyo ngwara imaze kwibonekeza mwomenya yuko hanini ibijanye n'ivyo ngwara gushika guhera ku munsi wa gatatu vyatevye gushika ku munsi w'indwi kenshi ibimenyetso biba bimaze kwibonekeza n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa Ndenzako kwisamirizi y'abongereza BBC yamenyesheje ko mu Burundi bizeye ko Imana bahaye kibanza ca mbere nayo izobasubiza mu nduma nikabakingikiza ca coronavirus nikibashikire ibyago bitera mu isi ibyago byarateye hirya no hino ku isi mugabo bigaca inyuma y'u Burundi n'uburundi dufise ukwizera kwacu ko uwo Imana twayisasiye indaba twaye ikibanza kidasanzwe izoza nayo turinde ivyo byose mwibaza ko bishobora gushika nukuvuga ngo Burundi ntabwo burashikirwa n'iki cyorezo kubera ko bukunda Imana kurusha ibindi bihugu ico ndacemeza nkacemanga yamara naho biruko ikiza ca coronavirus gise n'icugaje akarere Burundi burimo mu bihugu nka vyose duhana imbibe ico kiza caramaze kuhaka indaro haba mu gihugu c'u Rwanda Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo canke Tanzania hose baramaze gufata ingingo ruhasha kugira bahangane n'ico kiza aha twova nko kugara amashure amasengero eka mbere n'ahandi habera imanza zihuza abantu benshi navyo nyene vyabaye birugagwa aha batari bake bakibaza igituma mu Burundi leta idafata ingingo amazi atararenga inkombe nyaburya tuzi ko vyiza umuntu yozitira ataronegwa Ratieri bigire ndavyi ndamukengurukiye abarundi ngo boreka kunaniza Imana ni muri ayo majambo umufasoni Margarite Barankitse ababazwa n'imvugo iherutse gukoreshwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu kubijanye no gukinga ikiza ca coronavirus mu Burundi ubu yatanguje ikigo Mezo Shalom ahamagarira abategetsi bo Burundi gufatira akarorero kubindi bihugu butarinjiranwa kurikira umufasoni Margarita Barankitse ikiza coronavirus nibo gifata minenegwe twese turazi ku Burundi Imana ibukunda mu Burundi hari abakirisu benshi mu Burundi baremera mugabo ntitwobifata ngo tubwire Imana ngo tuyishire mu mananiza kandi yaduhaye ubwenge ibihugu vya rutura y'Abamerika yabo Bufaransa bwabo Butaliyano naho nyene harimwo abemera ariko bahagurutse barugara amasengero barugara amashure barabuza abantu ko ico kiza cyo hava kibatikiza ndasemereye rero ngo abategetsi b'i Burundi bavyumve bugare amashure bugare isengero kw'Imana yoba yabakingiye ntagire ubarafatwa niba ibikinishe kuko nicaramuka ico kiza giteye murazi neza ko atabitaro dufise Rwakarede ntizoshobora kubakira Prince Reja ntizoshobora kubakira Prince Louis ntizoshobora kubakira rero nagira mbwire bene wacu basazanje nitubifyineko
ngo duhave dutikira kandi ikiburiwe igipfa caburiwe n'imbombo. Reka rero twese duhaguruke twanke ntitwiyobagize ntiduhave tuza kuyora kandi twasheshe, ntiduhave tureka tubona ngureka kugarura imbe nikiri hafi yagera kure ugasemerera nkayo. Bamwe mu bategetsi b'u Burundi baratanguye gufata ingingo zo gufata zo kwikingira ikiza ca coronavirus. Ni nk'abategetsi bafashe ingingo yo guhagarika ingendo zose zo mu kirere arabagenda canke baza baciye ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Iyo ngingo ikabizomara imisi ndwi yafashwe kuva ku 2022 ntwarante mu itangazo ry'umushikiranganje w'umutekano Arengiyome Bunyoni. Yongera akavuga ko imbibe zindi z'igihugu kuzuguruye kurikira. Hariho ingingo yo kwirinda umugenzo wo kuramukanya mu ntoke canke guhoberana muri iki gihe turiko turahangana n'indwara ya coronavirus. Iyindi ngingo yerekeye gutegekanya no gukwiragiza ibikoresho vyo gukaraba mu minwe mu bibanza bitandukanye abantu bahuriramwo ari benshi. Ingingo ijanye no kugabanya ingendo zigana mu bihugu bimaze kugaragaramwo ku bwinshi uwo mugera wa coronavirus. Abene gihugu basabwe ko bokwamana ntaryo bubahiriza izo ngingo hamwe n'amabwirizwa y'isuku nk'uko vyamenyeshejwe, na cane cane gukaraba amazi meza n'isabuni. Ubugira gatatu, kugira ngo twirinde amangenge yo kwandura iyo ngwara bivuye mu bihugu yamaze kugaragaramwo ku rugero ruteye ubwoba, ubushikiranganje bw'umutekano gukinga no gutabara mu gihe cibiza n'isibe bwasavye ko ubushikiranganje bujejwe ivyo gutwara abantu n'ibintu guhagarika ingendo kubasohoka canke binjira mu gihugu cacu bakoresheje umuhora wo mu kirere biciye ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye. Ivyo bikaba byasabwe ko vyoba birabaye mu kiringo c'imisi ndwi mu kurindira yuko inzego zibijejwe zishobora gutunganya neza ingene zishobora gukingira abene gihugu, ingene zishobora gukurikirana ingingo zamaze gufatwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gukinga iyandurwa n'ikwiragira ry'ico kiza. Hakazoba isuzuma imbere ko ico kiringo gihera kugira ngo izindi ngingo zifatwe. Imbere ko dusozera no makuru bamenyesha makuru bane bikinyamakuru iwacu barakwije kuri no wa mbere imisi 154 bafunzwe baciriwe umunyororo wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ringana n'umunyororo n'umuriyoni umwe na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza. Umushoferi akaba yarejejwe abacamanza bari bashashe muri urwo rubanza akaba yari Parfait Muvunyi yararongoye intahe iho witonze Eric hamwe na Kaneza Clarisse yasanzwe ari warongoye sentare nkuru y'intara ya Bubanza. Icariho cumushikiriza manza ntamikivyo Jean Marie Vianney akaba yari yabasabiye gufungwa imyaka 15. Tubibutse ko abamenyesha makuru bahagaritswe kwirezo rya 22 gitugutu umwaka uhezi Bubanza bakaba bahagaritswe bagiye gutohoza inkuru muri commune ya Musigati ahariko harabera intambara hagati y'abitwaje ibigwanisho n'abajeje umutekano. Christine Kamikazi Agnesi Ndirubusa Terence Mpozenzi hamwe na Egide Harerimana bakaba bagerezwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Ninga dushozera amakuru tatwe kubashikiriza amakoze mese mafasha mwanya yo kudukurikira naho kwisangurizo kurikira mugira amahoro.